ego abakunzi ba Akshabaye TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ndumva yuko hari ibintu byinshi adufitiye akeneye kutuganirira. Murumva yuko yego nivyo yari afise abavyeyi bamukarira, kumbure hari umuntu ashobora kuba ari mu muryango akavuga ati none abana bubu kumenga gukarirwa canke kubwirwa ibintu ntibikiri, hari ivyo batagikunda. Yego kumbure urumva ko vyamufashije, kandi urumva yuko n'uwo muvyeyi yamenye aho abajana heza, akavuga ati reka ndabajane mu muhari. None ubwabo urumva ko nawe wari ufise indero waronse, ariko kandi hari nabo wasanze. Hanyuma twatuzi yuko iyo ugiye ahantu bavuga ngo iyo ugiye ahantu hari aho usanga ingeso usanzeho ushobora kuyiga. Mbega none hoho aho hantu ushitse wasanzeho abandi bameze gute? Wasanzeho novuga nti urundi rwaruka rumeze gute? Hoho wabibayemo gute? Kw'ishuri rya Ntana hahurira abana benshi bameze gutandukanye. Sinavuga rero ngo ni ubuhinga, je nibaza ko novuga ngo ni Imana ifasha umuntu, kuko mu bisanzwe icambere coco nuko je nimvuye muri college ngiye muri lycée, byarasaba gufundisa info nyinshi zo kwigisha n'icambere. Rero je kubera nayisanzwe ndakunda kwiga, nari iyo stress yuko ntegerezwa kumenya ko nagiye mubona amasomo y'ubwenge, nkumva ko ntegerezwa kugira amayifa kugira sinyorego. Bicaye bivanga rero n'ivyo bikorwa by'ubutumwa bindi umuntu yakora, je novuga ngo byaragufasha ugasanga nturose n'umwanya w'ukwentesa kuri ivyo bindi ukumva nta n'ivyo narimenyereye. Ariko ubundi usanga hari abana imico myinshi, ushaka gusenga urasenga, ushaka kuja mu muziki uraja mu muziki, resa mushaka kuja mu mupira aja mu mupira, mwese aja aho yipfuza. Rero je ko nafashwe nuko kuntu nahise niyo twese ko nshaka nkunda kwiga, nshaka kumenya, hanyuma kandi nkaca nkora n'ivyo bikorwa by'ubutumwa mukama akamfasha. Wacu usanga n'umwanya wamperanye nagumye muri ivyo, nta mwanya ndonse ugusamazwa n'ibindi bindi. Fata ko ari muri babandi bavuga ngo barabasengayi, yego, hanyuma n'ukwiga waguma mu ikaye abamariyare. Yego byose ni vyiza. Kumbure ababita ayo mazina baba bafise igituma bavyita uko, mugabo ikindi gihambaye nuko wowe ubivuga uti byaramfashije. Turaduza ego novuga ko byafashije cyane kubera nivyo hariho urwa gusanga ruba muri copinage bakiri muri iyo myaka ya adolescence. Nivyo ni imyaka igoye, umwana aba ariko aridekuvura ariko arimenya, mugabo kubera aba akiri mutoya hariho maturité aba adafise. Iyo copinage wanashaka kubazijamo ni gake binabashikana no ku rugendo, kuko benshi ababitangurangira bafise umugambi yuko bazokubakana. Nibaza ko ari bake cane bashobora gushaka urugendo rwo kubakana, kubera baba bigiyemo hakiri kare, nta myaka baba bafise ya discernement. Hanyuma uko iminsi igenda hari igihe bumva bigenda bihinduka muri bo kandi n'uburenganzira bwabo, mbere ugasanga biranaba perspective muri bo, sinzi ko ariko no bivuga, ugasanga ari atangurwa ntivyari ivyo mbere ndamuhemukiye, mbese ndamuhemukiye, ariko ugasanga birabapfunye imitima. Rero ugize Imana ivyo bintu ntubijemwo, nuvuga ngo ubutomboye, kuko urabona n'abashaka nka matama bari baciye ubwenge, ukabona ko ari ibintu nyene yinjiyemo ataramenyera bikamuvuna umutima. Rero ku bwanje numva umenga ukiri muri rya myaka y'ubuyabaga yo kwiga muri secondaire, ivyo vya copinage ahanini birasamaza cane kurusha gufasha. Yego kubwa uti umuntu abishoboye yibanza kuba arabangiye, hanyuma igihe kigeze agaheza akabijaho. Yego cane. Yego Sandrine Hakizimana arahejeje amashuri yisumbuye, aragiye muri kaminuza. Aho rero nahone wamidegemvyo twovyita liberté canke libertinage, naho nuraduze. Mbega hoho wabibayemo gute? Yego naramanutse Bujumbura, kumva je narisanzwe mba ruguru niho muhiri wacu. Hanyuma ukabona Bujumbura urumva d'abord binezererewe, ubuje mu kindi, mu bundi buzima, uje mu gisagara. Uje mu gisagara ndi umuntu ashitse hajya kumusaga abana munsi amatara gusa. Urabona ngene ko uje mu kizungu. Rero jewe narose niba ko ryo kuronka amaki muri kaminuza, bijya byo gusaba indaro, donc ukaja mu bigo vya kaminuza. Rero naho hari ubundi buzima,
bw'abundi buzima bwasembe n'ubunkanga gatoya kuko wasanga ari abantu babayeho nk'uko bivuze basha apana ku ishuri jendaza ko harimwo n'abakora ubuzi b'abafonctionnaire niko novyita wasanga ari abantu benshi batandukanye ego ndahashitse nivyo narahamara akanya gato ikindi ugasanga nasuye muri quartier mugabo ubuzima bwari buriyo udasibirenge hasi canke ngo ube use ibindi bintu bikugenga warashobora guhungabana vyoroshe ego warashobora vyoroshe bendi ko ari n'umugenzi nasanze arambwira ati nuro kugira uhabe wubahirijwe kuko harimwo abantu batazi ko bahiteka ry'abandi kugira uhabe wubahirijwe n'imiburo biri nuko wowe ufise umuntu neza ko muri kumwe muri ko murakorana umugambi kugira bubahe uyo muntu nawe babone kukubahiriza bavuge ati nakayotugirira nabi abonye turiko turamugorera umugenzi rero urumva nk'ivyo numva ntariko ndabitahura ko nabona umenga je ntiharagera uko navyibona rero nkaho urumva ko umurundi kazi ntiyarampanuriye nabi mugabo nkaho nanje nciye ndabijamo kubera iyo mvo kandi umenga nabigerageje ko byanananiye ico rero kirahambaye uvuze uti nasanze abantu b'imico myinshi itandukanye kumbure abantu wibaza yuko batari n'abanyeshure canke ubona ko bashobora no kukugirira nabi ubishinze hanyuma hariho n'umuntu araguhanura ati raba neza yuko udashobora kurondera umuntu hanyuma avuga ko wabigerageje hanyuma ubwo buzima bwari buhagaze kandi no kuvyo wari kuriga hambavu y'ukwiga niho wavuze yuko wahuye n'umuryango katolika mu za kaminuza mbega uwo muryango ho wawumenye gute bashobora kumenya hagati y'abandi bose twariko turavuga utamenya neza ivyabo wowe wawumenye gute murakoze uwo muryango wari umuryango uyobeye utarawujamo kuko ndibuka ko igihe ca mbere ndababona abo bantu bari muri uwo muryango bari basohotse mu kanyaranda ya misa hari muri campus Kamenge ari abantu umenga ntibaba kuri iyi si tubaye kuko intwengo n'akanyamuneza bari bafise nanje nkaca nibuka uburuhe n'amagogo ari kuronka ubusa n'amasirabisi dufise bafata abantu je ngiye dusangiye ikiriko ahandi hantu bazananye bari kumwe uwari kumwe nabo yanabafasha yari Patiri Ignace Nkurunziza ico gihe rero jewe nanyironde ndabaca impande ndirenganira kumenya banaturamukije mbere kumenya banatuzi n'abandi banyeshuri turarengana tugiye mu ishuri rero nahora natangiye kubabonera rero urumva mu nyuma muri kaminuza y'uburundi ntavuye nyoberwa ndugururiza muri kaminuza yigenga kaminuza y'ibiyaga binini rero nasaba kubabona cyane yuko ari imaje y'abanyamuneza nabona aha hantu ego niho rero naca ntangura kuza ndaja mu kazi n'isa ntizari zinamenyerewe kuko imisa zibera mu mashuri imisa zibera mu masengero ego muri paruwase wamenya ibintu biri bizarre mugabo ukegera ukicara umunsi ku ntebe y'inyuma ukumva izifufu umenga biraryoshe nuko yose amahoro akanyamuneza bigatuma rero uzakurikira bukebuke nuko natanguye kumenya ubwa mbere naboneye aho muri campus Kamenge mwaho hose nagiyeyo mugabo rero nageze gutangura kumenyera kwinjira timiduma ngeze muri kaminuza y'Ibiyaga Binini ego murumva yuko aratanguye kubabona arabona abantu bariko baratwenga arabona abantu mengana ba vejuru nkuko bavuga baje bava mu kirere hanyuma mugabo kandi hari ako kantu kariko karamukwega akumva yuko yobegera kugira ngo arabe mbega akanyamuneza bagakura he kumbure umva yuko wavuze ko akunda ubutumwa mbega ho wahavuye ushika urabegera uragira ico bafasha baragira ico bagufasha mbega ubwo buzima bwari bumeze gute murakoze ego kuko ntavuye ndabegera kuko urumva uko kuntu urumva basengera aho kantu kw'ishuri waramenyereye gusenga ukumva ariko barasenga ntushobora kwiguma ukumva nk'ukanyaranda y'imisa ntushobora kwiguma naragenda rero nkasangira nabo inkuka y'imisa mbere wanashaka kujya kuntu imisa ariko nuzakunda kuba ari midi bamwe basinje gufungura muri pause canke na kohar canke groupe wigore byaba muri amasaha ya midi kuvuga baba ari bake n'abana ntabwo ati bashobora kurema reka vrema twifatanye n'abandi kuko nyene waramenyereye umutumwa ugacubona
hariko harimba nk'abantu 4 canke 5 avuga ati nanje ko nsanzwe nkunda kurimba nkaba ndabizi bakayifatanya nabo yego rero naza ndegera buke buke yego twaza tubasangira ibikorwa mu nyuma nsanga nahimbawe na programme yego hama umega amwamba jeti bakufashije gute wafashije gute ko mufashanya nuko kuntu nyene wegera timidement ugafasha ugasanga urafashije kuririmba n'ikindi gihe rero uko kuntu tutaba turi benshi cane wasanga tuzinanye habaye n'ikindi kintu barakubwira wewe urashaka kuza mu misa ko peut-être babonye kushaka gufasha kuririmba kuvuga tego ndi disponible nzoza tugafashanya mvuga baramfashije nanje gusenga ukurumva izo programme zamfasha gusenga ariko nanje tugafashanya mu musoma mu byo nshoboye ko wasanga dusigaye tuzinanye tunaho telefone mu nyuma rero niho mu nyuma nahavuye nja no muri ubwo butumwa bwo gusukurira umuryango mbega hoho ko dukunze kubona iyo turiko tuvuga ibintu by'abantu basenga kenshi ngira ngo no muri universite hari aho abantu bavyibaza bati ibyo bintu by'abakobwa ni by'abagore ni ugasanga hariyo abantu bashatse kubifata kubihindi ntumbero mbega hoho ibyo kuri iyo kaminuza wari uriko canke no mu zindi byaraba canke byari bya bose murakoze hari haba bifatuko nkuko bivuze ari fatuko bakavuga ko ubwo butumwa bujamwa babigeme bajana na patiri ariko mbere wanashaka je ngerageje kuraba ngihashika abasukurira umuryango abari batuje imbere yari umwigeme n'umusore hanyuma nanje mu nyuma batunganyije ari matora nyene bakarondera abandi bo bafasha mu nyuma je naciye mfashanya umusore niwe yari umusuku mukuru jewe nkaba umufasha hanyuma umwaka ukurikira ababasubiri je nije naciye mba umukuru w'umuryango mugabo kandi nafashanya n'umusore kandi hanyuma abankurikiye nanje namaze kuhava nabo nyene yari umwigeme ariko afashanya n'umusore nuvuga ubutumwa bwaburi nk'abantu bose gusa ikibazo cahaba wanashaka byaravana na disponibilité y'abantu bakora ubutumwa akarorero nkabonye bari imbere yanje yari Karine na Olivier Kiru Olivier yariga kandi arakora umuntu yiga kandi agakora muri kaminuza afise n'andi mabanga urumva yanyanya ya imisa ya midi imisa mu gitondo yego hari ubutumwa twafasha wanashaka umugoroba bw'inkozi imisa umusaseredoti yahoragirira abafonctionnaire ufise akazi urumva ntivyakunda karema kubijamwo hanyuma nanje uwo twakorana ubutumwa Olivier Nkuzeya Gilbert yaba mu Ruziba urabizi umunyeshuri hajamo byinshi uretse ko haba ari kure harajamo n'amarabisi ya umva nko ideplace uko byipfuye orje nkaho naba ntanabisi byansaba nari naronse ndara hafi muri ville umuryango nabako no kuvuga rero disponibilité iratuma umenga hari ababona kumenga byamamwo babandi uko twabikora mu bumwe kandi rero ko kuntu wanashaka twego wacumenga abakobwa nibo bari disponible par exemple nko muri campus Kamenge nanje abo nama mbona barabasore niho hasanga ko akora fatiri nyane donc umukama acamenye ingene azana bose bahurira muri ya famille abava muri kaminuza zahari ugasanga imigwi yose abigeme n'abasore bari muri bwa budasaguza akoze cyane kandi urumva iyo tuvuze famille ni papa mama ereza abahungu n'abakobwa reka kumbure hari ikindi kintu wavuze uti hariho abahungu hariho n'abakobwa rero iyo abahungu n'abakobwa bahuriye muri universite uriko urababona baguma bakwegana baguma bajana ahantu hose hari ingene ushobora kubiyumvira none ivyo twabiyumvira ko nivyo ngana yo mwana kwegana mwarimu murakoze Justin kuri ico kibazo kandi ikibazo ciza cyane ubu novuga ngo isi ikirononekara abantu barundi isi ikirononekara uraheruka abantu bamenga bari mu butumwa ugasanga byahinduye intumbero ariko twebwe novuga ngo twaragira imbakwe kandi n'ubu ukuri turabikingukira cyane Imana twaragerageza kuba bafite umukuri uramaze gutahura iteka ry'uwundi uramenya uti naka ndamubona mu gashoka Imana imbere y'ibyo bindi byose hama naka uramukuza mu kumukuza umusubiza hasi none iteka ryiwe none ubukuri bwe canke ubusore bwiwe ahubwo uramufasha gutera imbere kugira ngo bugende neza muzogusozera amahoro mwese ku ruhande rwiwe ico twe twagitahuye hama n'umusaseredoti yadufasha
barakunda kutubwira ati ba mukuri uko muri ngaha mu isengero naba ariko muba muri quartier naba ariko muba mu telefone inbox naba ariko muba kwandika ama message mu kumaganira n'abagenzi uko ivyo nivyo vyerekana ko by'ukuri ubutumwa turimo natwe tutaja muri ivyo ushobora kubujamwe inbox ati ubu ntaco ntawumbona n'ibiki aho kari uko mukuri karadukuza naho nakayo twibaza kutariko ntaco kazema twe turi mukuri kandi ukuri burya kuratsinda kaja habona tota uko abari kugendera mu umwijima urabakurikira ugasanga biragenze ukundi ariko abagendera mu muco nyene ivyo rero n'ukuri gutahura ryateka ry'uwundi duherekejwe n'igisabisho kuko dushoza byose n'uduha inkomezi kuko ari bibamwo neza twubahana dukundana dufashanya